dusanga imico n'imigenzo hamwe n'indero runtu bitera bitituka kugwaruka gushika naho ataco rucibanga. Twagomba kugwibutsa ko umwigisha ari igiti kiturirwa, asubirira abavyeyi igihe cose ruri kw'ishure, kandi ko ari isoko ry'ivyiza barindiriye, ubumenyi n'ubushobozi buzobatuma babaho muri kazoza babwiteze kumwigisha. Muri kino gihe abavyeyi benshi basa n'abatanze imihoho mu ndero y'ugwaruka, ariko bamenye ko indero yo kuziko ari umushinge w'inyifato y'abana babo n'igihe bazogera mu bigero. Abana bategerezwa kwigishwa kubaha bakiri bato. Mu mashure amwamwe harangwa no kudahana, abaregwa bakagira amakosa, abarongoye amashure n'abigisha bakabifata minenegwe, nivyo biheza bikavyara karambaraye bikabagarukako. Umwana akosheje nahanurwe, vyanse ahanwe agira ico atinya. Ijambo ry'abategetsi rirakenewe rero muri kino gihe, kugire abigisha bareme bakore batekanye.